yambwiye ngo ubu rero ngo ngira nzane ikintu kiguhana neza urumva ngo ndaguhana neza ngo hamwe ngo uzosigara uravuga ko je ndi umuntu w'umugabo entre mu kunkubita nkubita yugaye umuryango w'imbere n'uw'inyuma kugira ngo ntege namusohokera naho guca hari hahari impamvu nkuru yatumye mvuga nti ndahavuye ahantu neza neza yankubise n'uruyoyo yankubitanye n'uruyoyo uruyoyo rufise umunota yo bwa mbere byarandize ariko ubu birantwenza mbere umva nyine n'amateka yarenganye kandi utasubira kugaruka ngo uruyoya hene wawe akagwara akasha abwira umugabo wawe akaca aza kuruhukira iwawe watagutelefone nk'umugore mu rugo akubwira ati ndagwaye simeze neza ngiye kuruhukira iwawe donc marraine akaza kuruhukira iwawe we uri ku ishuri umugabo ari muhira kimwe nari mvuye ku ishuri ndashika muhira nsanga hari umukozi hanze ndambwira nti kumenga ngaha hari abantu nshangira gwe ngo boss ni hari bati ari wenyene bari kumwe na marene wawe tati sawa ndinjira mu nzu nshitse mu nzu mbona muri sano ntabwo mbona nja mu cumbi wanje nsanga nta muntu ahari nja mu cumba c'abashitsi numva harugaye kuko ndadodora hanyuma aca rugurura yuguruye ana ko akunda umuntu avuga nyene adidinganya nyene ko akunda uba wiyagiriye ngo ngusheri ngurumva ngo turaharura ngo muhere ku kazi mugabo je sinitaho cane ivyo abantu bavuga nitaho ivy'amaso yanje anyereka kandi na kenshi umukozi nari mfise yari umwana w'umukobwa yarakunda kumbwira ngo shambabuje washaka kubaka ariko nta mugabo ufise nzonde ashobora kuza vyonyene akavuga ati iki gitambara ntigisashe neza ukaca ukubitwa kubera gusa ico gitambara ufise inda mu nda yego kandi hari igihe nibuka ntazopfa nibagiye mu buzima ashara nk'ise nsinda y'amezi 6 handi n'ubumenga ndapfuye handi n'ubumenga ubuzima burahagaze umuntu atarabaha kubita entre-temps izo zindi nshuro yankubita hari aho vyarenga nkavuga ati ndashobora kuhapfira sinari nzi ko bibaho nari nzi ko biba nyene mu mafilme Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho murereye. My name is Frank the Answer in Magic Channel TV. Rekunda kuramutse wewe wese uriko dukurikirana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Kongo, muri Tanzania ndetse n'ahandi, i Buraya, muri Amerika ndetse no ku bindi migabane igize isi. Ndaguhikaze rero ni Magic Channel TV. Uno musi dikwe n'umutumire adasanzwe. Ndagomba ngo numwigeme ariko n'umuntu mudamu. Faza kugana byinshi bigiye bitandukanye, benshi mwaramubonye histoire yiwe ariko no musikana turagarutse kandi kumburirwe ngo tuganire byinshi bigiye bitandukanye. Karibu sana. Merci. Umeze neza? Yego, meze neza. Cyambere kwanza usa neza gose. Urambeshe. Dukuri kwa Mungu. En fait, urambeshe sana. Oh ya, en fait uri naturel. Nta nagafondo tekariko. None burya fondo tuburya niza n'ubwiza canke rabere. Bon, sinovuga ngo niza ni ubwiza ariko iragira akantu basi. Akantu kagashanje. Hajya mu gatondo urivuze se nubona kuri mwiza. Kuko deje uvyuka isura yabize wajya. Basi biba bisarisha ukuntu kubera umuntu basaba amenyereye kugacisha ko gake naho bitaba bida bi make up byinshi usige ngaha surugire ibihuje n'ibiki ariko basi gake ikarakenewe ariko biyazi komaze kubona yuko abakobwa benshi babegwa iyo bari naturel ari abapantekote abapantekote tuzingira baba basa neza rero basokoje agashatsi neza agakupkare babatesa gose mu minsi remba no guhindura n'amacoiffure tugire uri gushira mu majoko tugire naturel byose bibe naturel. Yes, yitwa Akijuru Christelle. D'abord fusa kazina keza Akijuru. Hari kindi bakunda kuvuga ngo izina ni ryo muntu. Akijuru urisigura gute we? Akijuru ukuntu ndarisigura nk'izina nita ko ari giza kuri jewe kubera hari uri shaka kutabera giza ndagita kuri giza kuri jewe kubera n'ijya abavyeyi bampaye umva ikintu cyose umuvyeyi aba yaraguhaye kese so izina canke ikindi kintu cyose ucurakira neza ni kado nziza. Yes, bon n'umunyengozi kazi
Nunyengo zigazi benshi baramuzi kumbura mu film agiye atandukanye ariko kandi nabandi benshi arabamvise inkuru yawe ngene vyagenze ariko kandi uri umwe mu badamu bari strong bivanye kumbure n'ubuzima waciyemo ariko kandi dutangura Christelle ni muntu ki ndabivuge gute Christelle ni ndabuze uko ndabivuga ubuze mbwiye ndi muntu ki cambura ahantu ndabihera uri umumama w'umwana umwe ego ndo mumama ndasa umwana umwe w'umukobwa ngo ndacane n'umuti wanje wose angana gute mbega ubonye afise 4 imyaka 4 arakwiza imyaka 5 muri uyu mwaka urumva ko ndakundije ni umwana w'imyaka 4 hafi imyaka 5 ariko kandi ni umwana kumbure waboneye ko amakuba menshi cyane gose ariko kadutangurana kwanza n'urugendo rwo gutwara inda yiwe Christelle yubatse ryari vyagenze gute mu mwana agiye kuboneka ryari vyagenze gute kugira ngo tugaruke muri mode nziza yo kugira ngo tudugane n'ubuzima bwawe gushika no munsi kuko no munsi ari ubuzima bunini bwahindutse no munsi ukuse bitandukanye nuko wasa cagiye yes uri kurabivuga guco nditangaye kandi nditangara kuko ava ubimbajije vyagenze gute habaye iki amarira ni yaca ntanga hasi nkumva ndababaye nkumva byose biraje mu mutwe nkaca nibuka ndiko ndakubitwa ca ndiko ndabwirwa amajambo ablesa ku mutima mugabo ubunye ni service bisanzwe ndayirakonta ndiko ndatwenga parce que ubu narakomeye nikahise ibintu bimaze imyaka 4 irenga bibaye hari abantu bateba kwiyakira n'imyaka 10 gahereke atariyakira ariko ni ibintu nakiriye ni ibintu bisanzwe ubu kuri jewe impamvu nariko ndavuga ko ujya mwana ndamukunda cyane ndibuka ndi muri ubwo buzima bunkomereye ubwo buzima bw'urugo rubi sinzi impamvu ntafashe filime ngo ndayita urugo rubi gusa uruhande rumwe hari aho yiswe narihuse ahandi ritwa amahitamo mabi ariko ndi muri ubwo buzima uwo mwana yaratumye jewe nguma ndi muzima mbaho kubera ubwa mbere naribajije fata urugo rutaramara umwaka ukashitangura kuruboneramwo amakuba akomeye vya bindi ngira ngo uvuze ngo ubirakonte n'umuntu yovuga ati uri kurabesha uri kuramubeshera muri abajoni marié ibintu biraryoshe n'akabebe ntikaravuka ngo banze mukaryoherwe ko kize ibintu ariko byari ibintu bigoye kuba nobwira umuntu ico nakora gusa naricara nkarira nkasenga hahandi fasha n'umwe yandiko ndasenga nyakuntunga kaza uri kurisengera ufasha akanya uvuga ati basi mvugane n'Imana niyo nkomezi zanje umuntu akaje ngo uri kurasenga rero ngaho kubona ko dukurikirana en fait ntaza gutahura histoire n'ingoga en fait ni Christelle kandi yavugiye en résumé gato ngo nawe uraza kutuha rencontre neza ni Christelle yihuse kubaka yes ni Christelle yihuse kubaka ariko kandi iki cyatumye d'abord wihuta kubaka okay rero tumuze kwihuta ndabisigura mu mpande zibiri siko ndiko ndavuga tuvuze kwihuta sinovuga ngo naravyiyumviriye ngo ngira urugo just ngo ncandarugira uko nyene ni ibintu niyumvira basi je nakuze meze nk'umuntu atekereza ego nari meze nk'umuntu atekereza nk'umuntu nyene ntazi isi yo hanze cane afite warutekereje cane ku buryo no kwishuri ko twarize kwishuri hamwe ku buryo no kwishuri ubona umenye nyine umwana nari meze nk'umuntu menga arigunze naraza kwishuri nkaca nitahira nkava muhira nkaza kwishuri sinitaho cane kumenya iby'ubuzima bwo hanze nk'ubu dufate ngo nasohotse nko mu kabari buragiye nicaye numva ari ibintu bitabaho rero nararaba abajene batandukanye ukuntu birekura ukuntu ubuzima bworosha nkumva biraneye ubwoba nkavuga nti ngize nk'urugo hakiri kare
nkagira abana kare nkagira urugo rutuje numva byo bavyiza mugabo wundi mwanya ntibizeyo mu mutwe ngo bigumeyo kuko naravuga two biri kose navyo vyumviro biza jewe sinzogira urugo munsi y'imyaka 7-8 ico gihe urufite imyaka ingahe ico gihe nari mfise ndavyiyumvira gutyo ico gihe nari mfise 20 nayiburamwo amezi makeya ariko nagize mariage de l'Ancien si imyaka 20 imyaka 20 imyaka 20 basi ingozi wakuriye ingozi kuri centre menga ntiyaba haragira ukiri muto ukiri muto bata ata bintu byinshi nyene bavuga ngo biragupressa kugira ugira urugo rero wumva uwo mu type turi kumwe muri relation jewe yaranshize ko nyene aga pression kuntu aranyumvisha ukuntu twogira urugo aranyumvisha ukuntu urwo rugo rwoba ari rwiza ico naco cari nka faiblesse kuri jewe kumbwira ko urugo ruzoba rwiza même si ntabitegura muri ico gihe gito ariko numva basi ko urwo rugo rwozoba rwiza ntaco reka nemere nca ndabadesire niko kugira urwo rugo nkaruhuriramwo n'ingorane zitagira uko zingana warabaye dusi ariko kandi imbere yuko mumenyana hari ama-histoire menshi yagaragaye yuko imbere yuko mumenyana hari undi mutipe mwari muri kumwe imbere yuko tumenyana twamenyanye je ndi single umusheri wanje twari twaratandukanye kandi ntitwari basi nta mutima mubi vyari birimo ni kwa kundi umuntu muba muri relation hama mukagira utuntu mudahuriza mukadesida ko umwe afata inzira yiwe n'uwundi afata inzira yiwe sino nta zindi mpamvu zidasanzwe bon mwakoze mariage yagakura bakimara gutegura ubugeni bwose mwakoze mariage yagakura mariage nziza mariage isa neza ariko kandi nkeneye kwanza ndabakumenya experience imbere ya mariage wari mu myiteguro wiyumva gute kugiye kuja mu rugo hama kandi uwo mutipe wamuyumvamo gute imbere ya mariage nyene tubivugana narabaye d'accord vyari biriyo nyene ko ngira urugo nta nubwo nari mfise ahubwo ngira ikintu caguteye ubwoba nico kigenda neza jewe nta bwoba nari mfise ngo ngire mariage numva nzogira urugo gusa uwundi mwanya naragira akantu kakoba gatoya nkavuga nti shako nkiri muto umuntu sinzohavira ndamudeseva ko yarandusha imyaka nk'umunani yarandusha imyaka nk'umunani umva aravuga ati umuntu nzomudeseva hari igihe nzosanga ni comporter nk'umwana no kwikomporta nk'umuntu akuze nsanga ni contraire niwe yandesevye niwe yabaye nk'umwana tutagiye turasimba cyane katugende tabe pale muri mu myiteguro umuntu wese abafite ivyo yiyumvira umuntu wese abafite imigambi yiwe abafite abanashaka kuzotumira abafite abanashaka kuzomushigikira imyiteguro ya mariage yari imeze gute hagati yanyu babiri imyiteguro yari myiza yarananyoroheye cane kuko ni ikintu cagenda kumera nk'ikingo yashambira no sheri tukigenzwe nuko bikoroha basi ibintu imyiteguro yaroroshe cane naba myiza cane ku munsi wa mariage abari bagushigikira bavuga pare na marraine yari abantu bameze gute pare na marraine bari abantu b'abagenzi bacu gusa bari abagenzi biwe cane gusumba uko boba abagenzi banje hama na marraine yari umugenzi wiwe par rapport yawe aho nyene gute marraine abo mugenzi w'umugabo gusumba wewe urumva je naragize choix nshaka kanaka ngo je sindamuhisemo n'ubundi ndambwira basi kanaka n'ubundi sindamuhisemo aca propose umuntu ambwira ati basi kanaka ubona gute aca ndambwira ati kubera ko ari wo propose abona kubwiye wose warabanse aca mbwira ngo nuko ari umugenzi wanje ngo kandi nawe ngo n'umugenzi wawe ngo basi n'umugenzi wacu twese umva na je yari umugenzi ariko yari umugenzi wiwe cane gusumba uko je twoba abagenzi hanyuma rero niko kuvuga ati nje naciye ndambwira nti reka ndavyiyumvire nzoguhinyisha urumva muri uko kuja kuvyiyumvira jewe yaciye afata telefone kuja nk'ubu turi kumwe ucutora telefone bisanzwe acara mu telefone allo kiki ambwiye ko ari bashaka kuba marene wiwe none wumva nari kuca mpinduye niwe aciye amubwira ati kiki yambwiye yuko ashaka kuba marene wiwe affaire ibiraheze umva gusubira kuja kubwira umuntu ngo manke yaguhenze n'ibiki baranteye isoni ndavuga reka bigumuko mugishika mu rugo ubuzima bwabandanije gute experience y'urugo yagenze gute kuri Christelle
turi mu rugo dutangura kubana yashitse nge umutima nabanda mubeshe gusa nk'umugeni twaraganira neza mugabo umugeni atasa sita z'ijoro saa yindwi urumva ko ari hatari ariho mu kibani agatasa saa z'ijoro saa hindwi urugo ari rushasha ubwihareye umugore wawe canke umugabo wawe gufasha yitahira saa yindwi nkamaze ko utasha utevye kansigurira amadiri kiniki mananje ari umuntu atahura kandi no mudatahura aca mvuga okay birumvikana bija guhinduka nyene buke mu nyuma agenda aranyiyereka banatanguye gukankama nti ibi birimwo mbona atanguye kuvuga nabi ntanguye kubona utuntu tw'udukomportema udukobwa comportement ntazi n'amahene ndavuga je rêve ou quoi nyene ngenda ndabibona bukebuke relation iri hagati y'umugabo wawe hamwe n'amahene ndashaka kudufasha gatonya en fait ni ikintu kigoye gutahura kumva umugeni hamwe n'amahene bari muri relation vyari bimeze gute wagiye kubimenya ryari wagiye kumenya bigenze gute ndakubaza je tubana twabanye ndi mu wa mbere wamenye ndi mu wa mbere kuri university tubana nyine ndi mu wa mbere fata rero uri umugeni siko mahene n'umugenzi wawe nkuko ari n'umugenzi w'umugabo wawe umva nagiye ku ishuri ahantu bakorera barakorana mahene n'umugabo wawe barakorana nibisanzwe ugwaye dufate nka mahene wawe akagwara akaca abwira umugabo wawe akaca aza kuruhukira iwawe watagutelefone nk'umugore mu rugo akubwira ati ndagwaye simeze neza ngiye kuruhukira iwawe donc marraine akaza kuruhukira iwawe wewe uri ku ishuri umugabo ari muhira akamuzana bo baba bari kukaza akamuzana kuruhuka okay hama wataha nyene ndataha nawe uravyumva urasanga umugwayi muhira gusa ndibuka inshuro zibiri gusa inshuro zibiri igihe kimwe nari mvuye ku ishuri ndashika muhira nsanga hari umukozi hanze ndambwira nti kumenga ngaha hariho abantu acambwira ngo boss ni hari bati ari wenyene ari kumwe na marene wawe tati sawa ndinjira mu nzu nshitse mu nzu mbona muri salon ntaho mbona nja mu cumbi wanje nsanga nta muntu ahari nja mu cumba c'abashitsi numva harugaye kuko ndadodora hanyuma aca rugurura yuguruye ana ko akunda umuntu avuga nyene adidinganya nyene ko akunda uba wiyagira ibintu ngo ngusheri ngurumva ngo turarura ngo muhere ku kazi ko turaharura amahera yo ku kazi nta kintu navuze naranumye umugore wowe nta jambo na rimwe yavuze nciye ko ku ruhande arengana basi hari ibintu biba mahene wawe ariko baraharura amahera yo ku kazi birumva ibyo birarengana ndabimubajije mw'ijoro nishoboye gukubitwa ikindi gihe naco nibuka nashoboye kubona n'amaso yanje ni umunsi ntaha ico gihe nari ntasha ari nka saa 5 ko twe ku ishuri twataha 14 mva niga ahantu biga hari abiga ku murango n'abiga ku mugoroba ku murango reba ataha 14 wiga kuri Muyinga yego yes ndataha ntashe nsanga yicaye muri salo ntebe ndende atavyo wamenye yicaye muri salo mu ntebe ndende barabana kana ko mujisho umugabo yaricaye nawe amuseguye nkuko barabana amuseguye hanyuma yenda ashavuga ko yaragwaye ashe kuruhuka ubugira kandi yatashe kuruhuka urumva ntaco nari kubivuga ko izindi nshuro nazo nyinshi ndabona amatelefone baguma bavugana ahandi abantu bakavuga twababonye aha bari kumwe mugabo je sinitaho cane ivyo abantu bavuga nitaho ivy'amaso yanje anyereka kandi na kenshi umukozi nari mfise yari umwana w'umukobwa yarakunda kumbwira ngo shamba buja washaka kubaka ariko nta mugabo ufise
ako kantu umwana yarakunda kukambwira kenshi Yes. yego nyene byarabaye afite bikiri ngaho nyene Eh. umengo ni ibintu bigoye kwakira gute ushobora kuza Mm. ugasanga umugabo wawe na marraine bari mu cumba ahabwira ko bariko baharura amafaranga Ku Ha- kazi. ikindi gihe nawe ukagaruka ukabasanga muri saro bararyamanyeko hama kandi ugakomeza kwihangana umutima wo kwihangana wava he hama wewe wiha iyihe image d'abord kugira nihangane bwa mbere nararaba nkavuga ati uru rugo nta gihe runaka rumaze ushobora nivumbura ngo shavure cane nerekane ko hari ibintu bitameze neza Yes, yes. nategerezwa gutekereza nkanuma kubera ico kandi nkanasenga Imana ikankomeza ku myaka mike yawe wari ufise uri mu rugo Eh, ukabona ibintu nk'ivyo onye hama no harageze n'ahantu mvuga ati basi Imana izonyihera kana konyene kazomara irungu ko nari namaze kwakira ko ari bwo buzima ngiye kubamwo nyene atakizohinduka nta marene ufise ngo ucuja kubimuganiriza kuko niwe nyene ariko aragucamwo ku mugabo wawe oya avant bitameze neza ntarababona ntaramenya ko hari imigenderanire bafitaniye naramuririra nkambwira ko mbabaye ntameze neza akamfasha kurira abantu turagoye urumva akamfasha kurira akambwira ko ikihangane bizohera azohinduka ibintu nk'ibyo kandi urumva mu nyuma ngiye kumenya ko ari n'umu ex wiwe urumva zaciye biba atwe n'umu ex wiwe yabaye marraine wawe utazi ko ari umu ex wiwe nyene gusa ibintu byose biraba kugira bitwigishe yes aho nyene mwabandanije kandi kuguma mu banda mu nyuma yaho urugo rwabandanije gute kugiza aho usamye inda urumva inda yo nayisamye ngira ngo atanamezi 2 n'igice ndahamara kuvuga ibibazo byose byinshi bishoboka byaje nda ndayifise kandi urumva kubera yarazi ko ndayifise azi urukundo nkunda uwo mwana afite mu nda naho ntaramubona yavuga ati ikintu cyose namukorera yocihanganira ikintu cyose namukorera yocihanganira kugira protege uwo mwana we afise mu yes urumva ko byagiye biragenda hari naho yazana n'abakobwa bagenzi biwe bakavuga nk'umwana nk'umuntu yaje akambwira n'umushitsi n'umugenzi wanje nkambwira kwe kutabimbariye ntibyari ngombwa kubimenya si mu rugo rwanje none nagenda ngarutse agakozi shama ujo bashaka kubaka ngana ufise urumva hagenda nyene haraba impamvu nyinshi ari wa mugabo yigenza wandi ashobora kuza vyonyene akavuga ati iki gitambara ntigisashe neza ukaca ukubitwa kubera gusa ico gitambara ufise inda mu nda yego kandi hari igihe nibuka ntazopfa nibagiye mu buzima ashara nk'ise nsinda y'amezi 6 handi n'ubumengo ndapfuye handi n'ubumengo ubuzima burahagaze umuntu atarabaha kubita entretemps izo zindi nshuro yankubita hari aho byarenga nkavuga ati ndashobora kuhapfira sinari nzi ko bibaho nari nzi ko biba nyene mu mafilme umuntu akankubita ngasohoka ngaja gusaba indaro bukeye nkasubira nkataha mu rugo gusa urumva ico gihe ciyo nda y'amezi 6 niho byananiye kwihanganira ndavuga ati ndashobora no gupfa aha reka ntahe okay hari igihe abantu duta amakosa ku bagabo uwo munsi byagenze gutobwira ngo gukubita hari igihe usanga wari mu ikosa twe twamana mu bibazo twamana ibibazo twama hahiye twamana intambara vyama bimeze nabi ni vya bindi nyene twama turiko turapfa urumva ico gihe uwo munsi honyene vyari vyakomeye hanyuma ca nataha kare umuntu yitahira atashe kare cane ari 5 ukabona 17 aho yashitse haba turatashe kare no munsi ngo yego kwe urumva yari yabiteguye neza yaravyiteguriye neza ko aza kumubita anyumvishe neza ico gihe ndibuka narateguye injya dufungura ico gihe petite sœur wanje niho yarari nakana k'umukuzine n'umukozi ndategura ivyo gufungura kugira nyigenze ko bwa mbere acahamagara abagenzi biwe baraza karibu ku meza dufungure sinari menyereye muhira afungura cane baricara barafungura indya zose barazimara hari mwijoro aho mu saa 3:30 saa 4 niho bafunguye ico gihe uwo mwanya wose ntiyari bwave muri sale niho yari yicaye
ari kuri televiziyo Yeah. anasoma nyene ku kantu Mm. ako sinonavuga ngo yanabikoze ngo kubera yari yanyoye Oya. yari uramaze kubona abantu banwa ntihagire ico zibagira Yes. yari umuntu anwa ntizigira ico zibagira Yarazikomereye. yarazikomereye hama rero ifungurwa barazimara ndanuma ico gihe amezi ndayari irimwo nari wa muntu nguma sonza ngomba numva nofungura Yeah. hanyuma ndagenda ndamubwira ati none ko indya mwazimaze ndamubwira bakebwe indya mwazimaze twe dufungura iki ico gihe ariko haragwa n'imvura nyinshi Yeah. Aca Abashitsi bagiye. bari bagihari mugabo bagira bagenda Yeah. acambwira ngo none ngo makara yaheze nimucane muteke ibindi murya ndambwira ati n'ukuntu uzi nkunda gusonza basi bari kuraba ugasigaza bikeya Yeah. nje nashaka nkareka gufungura nkihangana mugabo abana bari ngaha bagafungura hariho n'abana babashitse ivyo ntibinda ndambwira ati ko umenyereye abashitsi bawe basuba zimana ibintu bizimvye Yeah. basi dusabira ibyo dufungura muri ruhuka hotel Yeah. bisanzwe kuri wewe ndaca mvuga ngo ntabyo ndabatumira byari bisanzwe Fisinda. yego 6 mois. byari bisanzwe kugira komande nkababwira batuzanire ibyo Yeah. dufungura Yeah. gusa navuze ati reka ndabireke nawe ntaturazi ubusa sinavyumva Nk'umuntu w'umugabo kamera. naho ari karangerageza uko biri kose ntaturazi ubusa arabihagarara ko ibyo byarabaye na zimwe mu mpamvu nyene zatumye ibibazo biba birebire ndambwira ati turondere uko dufungura ndibuka yaraje ameze nk'urengana guca ndahagarara imbere yiwe basi umuntu ahagaze imbere yawe ninda ingana uko ingana naho uri umugome gute ndambwira nti natwe turonderera ibyo dufungura yampinze ku ruhome nk'uko bafata nk'akantu k'agapfusi canke nk'akantu gato bigaterera hari intambara zisha ziratangura ndakubitwa Fisinda. candara ndataha mw'ijoro naho nyene kugira ndengana aho hantu hari nyene ku buntu bw'Imana ko yari yamfasha avuga ati ndagukubita kweri niwe ashaka unapfe Umutonya Betseri wawe bamutoya wawe niho yarari n'umukozi n'undi mwana muhira baragiye kuntabariza bagarutse basanga nagiye camura n'abantu hari mu mvura nyinshi nari nambaye ikanzu y'isambanshe nambaye ibirenge n'ibicupacupa byanzibuye hanyuma mpura n'abantu bari bavuye kwinumira akayoga mu mvura nyinshi barandaba ngo yongo si wo mugore wa kanaka ingene yabayeho nari nsitse n'inyuzi yari yabikwenze kwa kundi imvura igwa utuma tukamanuka wumva turyoshe je numva utuma tw'imvura tugwa hano hashushe hama barampa indaro barampaye indaro abo bantu natashe bukeye gusa mu nyuma narapardonye nyene nasavye imbabazi yarajara gusaba imbabazi uramubabarira murasura kandi murabana urasura mu nzu nsubiye mu nzu rero wa mugore byaramubabaje cyane acarandungikira audio zitatu Marraine acarandungikira audio zitatu zo kuntuka ico gihe donc ntiyarakinyigiza bonje oya uko biri kose kubera yari yubatse umva yari yubatse naho muba mufitaniye imigenderanire hari ukuntu mutavyerekana babimenya mugabo ntimubigaragaze cane kandi ibuka yaragize arandungikiye izodiyo arantuka washetani we waragiye ahantu hose umva yafashe kumenga nije nagiye kubwira abantu bose histoire yabo abantu bari basanzwe babavuga bari babazi kuko nk'inahava deja bavuze ati karabaye bibaye kubera impamvu izi wa muntu kanaka arabiteye urumva rero bica biragenda biramubabaza ko ngarutse aravuga amajambo menshi mabi arantuka arambwira ati iyo nda ufise ntuyinkangishe nitwahura nzogukubitana nayo Marraine yego menshi mabi gusa ubuzima burabandanya ndahaba nabi ndihangana harageraho nsabye n'impunzu z'umwana gata umwana aregereje kuvuka ko nasubiyeyo inda iri mu mezi 8 ndamusabye impunzu z'umwana akacambwira ngo nindindire niwe ayakorera si je ndayakorera
igihe kimwe nzi ngo arazizanye aragenda ari shoppingira ivyiwe arashika muri salo arashika kwitapi impuzu ziwe yigori ngo ubona ari nziza azarigera yigera ubona mberewe yigera imwe akura yambara iyindi atubona mberewe ubona mberewe amarira niyo yantanze hasi ndambwira ati je nenzi ni nizo umwana uzanye acambwira ngo uwo mwana wawe ngo uriko urahatarisha ngo urafata igitenge ugenda ukimwakirire ubaha abaganga bakimwakiriremo niyagisuzugura kanka kukijamwo azokoroke hasi ubwonko bumeneke siyo wa mbere canke uwa nyuma azobapfuye wose umukiza ufise mwiyonda amajambo yene menshi mabi ni ibintu bikomeye ariko kandi ndiko ndaharura kandi ku myaka wari ufise ariko kandi ukaba ufise umutima wo gukomera ungana nkuko kose nategerezwa gukomera burya hajya ayi ngo iyo imana ngiri guhaye ikigeragezo ibibona ko ngira ngo ushobora no kucihanganira kitaraba ubona utogishobora mugabo caje uko biri kose urakibamwe kandi urakomera yes bon harageze umunsi ubuzima bukabandanya yes harageze umunsi wo kwibaruka vyagenze gute hataragera kwibaruka abagenzi barangiriye baby shower wow pero acambwira ngo sha ngo bwawe ndi amana usengira gukunda amana usengira gukunda ngo none ngo ubona ngo byari kugenda impunzi wari kuzikura he mugabo hariho kubera iyo situation umva yari yamenye byari bizwi ariko ntameze neza aho hantu hariho uduhuzu mama yanguriye tw'umwana n'utundi umuseho wiwe yaguze tw'utuballon rumva izo banzaniye muri baby shower amamagaze n'amabase termus pampers utuntu nk'utwo rumva ibintu by'umwana byaciye bikwira ariko abagenzi bakugiri ariko umugabo wewe se w'umwana atakintu kimegeza gura ico bikoze ameze nk'utangura kumvise narayimubwiye yego ntitwajanye kwa muganga kandi yarari ngaho yadungikiye imodoka injana abantu bari kwa muganga ivyo nkeneye ndabivuga aragira uwo birungikana ntiyigeze aza yaje umwana yavutse naho mbengo haciyemwo nk'umunsi umwe gutyo yaje umwana haheze umunsi yavutse kandi ari ngaho nyene yego aza nyene nk'umuntu aryohewe aza nyene n'umufotografe yego aza nyene n'umufotografe na kijya kintu kimeze nk'ishurwe sinzi kiba kirimo ivyamwe igiseke cy'umuvyeyi araza nyene kugifoto yaje kwifotoza yaza nyene aje kugifoto n'umufotografe ndamwibutsa uwari sinamuvuga izina umwana mwiza nawe si umwana mwiza oya ariko yaraje ku kazi ico gihe yego hanyuma aragifoto aragenda nta jambo yigeze ambwira ngo felicitation yaraje kugifoto kugira poste nyene ko yavyaye ikintu cagiye kuba narabuze amaberebere yarabuze gato hanyuma ndamubwira andungikira amata y'umwana acambwira ngo agira yarungikana umumotari uretse umumotari yayanzaniye wumva umuntu yagututse yakubwiye ko nimwahura niyo nda aza gukubitana nayo wa mugore niwe yarungikanye amata y'umwana numva birangerageje umuhabara wiwe niwe yakuzaniye amata numva birangerageje numva birambabaje ndashavura ndabwira mama na mama wiwe ko bari ngaho ndavuga ati uwo muntu niwo musubiza inyuma barambwira ati hangane ntuvugire nawe imbere y'umwana acamugira twe turahari araza aramuraba mama we yarazi situation na mama we bose bari babizi umva byari byaramenyekanye hanyuma araza aramuraba arivugisha gatoyi aca aragenda ico gihe ndibuka aheze umwanya se we yapostinze amafoto nawo umugore yaciye afata ifoto y'umwana acara yiposta kuri statut yiwe aca yandika ko no ya papa w'umwana n'amazina yandi ari imbere ko ariko yitwa ariko yari yihenze siko yari yitwa hanyuma agiye
se umwana nca ndamwandikira ndambwira ndakeneye ko tuvugana yarabizi ko byambabaje acambwira ngo turaza kuvugana ku mugoroba ngo niho nza kuronka umwanya ku mugoroba ari yanyirondereye acambwira ati umbwira ko akeneye ko tuvugana mbarira rero ushaka kumbwira cyane ati kubera ko wiza rero warungikanya amata y'umwana ati ko abantu tugoye umuntu akubwira ko muhuye yo gukubita nobwirwa niki ko atogira nayo mata y'umwana akayashiramo nk'ibintu nk'umwana wanje apfa acambwira ngo uri kuravuga nawe uramuzi mbega wewe ngo ujya ntasanzwe mu buzima bwanje ujya n'uwundi muntu ujya hagati yanje n'ujya bambe hagati yawe n'ujya notora ujya nimba wumva utamusupport n'ubu nyene kwa muganga ubandanya muhiriwe my goodness uri umuvyeyi uracari mu kiriri n'ubu nyene nimba ubishaka uzove kwa muganga utahi wanyu ujya wewe agaciro afite mu buzima bwanje sinzi ingane no kagusigurira hariho n'ikindi gihe higera kumbwira ngo ujya yaba bikunda uzi yaba bikunda nofata nkakoresha statut kumuraba gusa muri telefone canke ku telefone ntibihagije no guhura nawe ntibihagije bishoboka no koresha statut yiwe nkayitereka mu cyumba kugira mvyutse abari wo muntu wa mbere mbanza kubona abikubwira uri mu kiriri urumva ivyo ndarandarira telefone yari ifise ukuntu imeze nk'iri muri haut-parleur baravyumvise mama na mama ivyo twako turavuga barambwira ni wihangane reka kurira ntumeze neza uremba ndabibamwo guca ariko n'ubundi mvuye kwa muganga inyuma yaho nta gihe kirekire nahamaze ko yari wa muntu adashobora kugira impuhwe arabizi ko ngwaye simeze neza ni mu kiriri bwakazomva yicaye muri salo arampamagaye ngo genda mushumba ngo uje ngo kunzanira ikindi keneye sindi capable yo guhaguruka aho ndi nizo ngo vunazo mfise nca numva nzunguriwe urumva ico kumenya kinzanya kashaza aho ndi aho ryamye kuntuka ngo kuni kunsuzugura je ndashaka gutuma ikintu ntukinzanira urumva yari difficile nyene ku rwego ntazi ica impamvu nkuru yatumye mvuga nti ndahavuye ahantu neza na neza yankubise n'uruyoyo yankubitanye n'uruyoyo uruyoyo rufise umunota bwa mbere byarandize ariko ubu birantwenza mbarumva nyene n'amateka yarenganye kandi utasubira kugaruka ngo uruyoya yankubitanye n'uruyoya ankubita mfise uwo mwana arasubiramwo ya majambo ati utamureku wanse kumushira hasi niyo rero utamurekura nkihenda gato nkagakubita ko canke nkaguhinda cyane agakoroka agapfa iragusha siyo wa mbere azopfuye aze kugasa ubwonko bumeneke urumva ibipfunsi uri gukwega imishatsi urakofe azi kuri umuntu uteruye umwana gusa umukiki imana nagize sinzi yambwiye ngo ubu rero ngo ngira nza n'ikintu kiguhana neza urumva ngo ndaguhana neza ngo hamwe ngo uzosigara uravuga ko je ndo umuntu w'umugabo entre nkubita yugaye umuryango w'imbere n'uw'inyuma kugira ngo ntenge namusohokera naho guca hari hahari agiye umwana nari ndamufise mu kigomo ndamuhiga ndamuterera ku mugongo hariho akantuze hari ikouvre bebe mu ntebe intuze ikigoma oya agashuka kari ngaho hafi sinibukano kari numva namutereye mu mugongo nshirako niyo couvre bebe nca ndatora igiporte rido cari kiri hafi nja gukubita ku muryango ko yari yugaje intuze igufuri gusa nta serire yari yashizemo nkubita ku gufuri kwa kundi nyene imana nyene ibiraho hano ivuga ati ndagukiza ndahagukura nca ndakubitako nkubiseko mboni igufuri y'iyuguru nca ndakura ko nca ndiruka nuguriye umuryango nsohoka nawe ava mu cumba nino saha womba za ngo yari afise ikagira nk'ubute canke nta kintu yari afise ntavyo nzi ko je nahindukiye mbona mu maso gusa sinigeze mbona ikintu yari afise mu ntoki iryo gufure wasanze barimenye Imana ishimwe camera mfata ingingo ya burundu mvuga ati ubu buzima ndabusezeye
ko byaramfashe igihe kwicara nkiyumvira ko urwo rugo noruvamwo ndamara igihe ndira rero umutima wanje wari warakomeye navyakiriye entre temps no mu bintu yamora hariho uko ndiko ndanga ko twimukira i Bujumbura kubera na sheri wiwe yagira yimuke Marine agomba yimuke birumva ndavuga ati je ntimuzoja kunyicirayo nzopfira ngaha hafi nzogwana n'umwana wanje ubuzima buzobandanya uko biriko se ntituzopfa eko mba ndigobotoye muri ubwo buzima kuva ico gihe umwana afise ayo mezi make ukwezi n'igice vers amezi abiri gushika n'uno munsi kuva umunsi wafashe ingingo utasubira kubana nawe kuva uwo munsi gushika uyu munsi turi n'umunsi afite imyaka 4 n'umunsi afite imyaka 4 n'amezi menshi agira kuze imyaka 5 se w'umwana vyaramaze guhera yes vyari vyoroshe gufata iyo ngingo yo kuvana nawe wibutse societe abantu basanzwe babazi ngene mariage yagakura vyari bigoye kuko kuva mu rugo mu muco w'iwacu sinzi nko mu bindi bihugu mu muco w'iwacu ni ikintu nyene menga giteye isoni kitavugika kitumvikana wo kwihangana wo haguma niko zubakwa niko zubakwa ariko niko zubakwa rimwe na rimwe uravye karica c'est vrai kwihangana ni vyiza ko hari umuntu urabuka avuga ati umuntu umwanya n'umwanya arashobora kuzohinduka gusa yarafise kamera igoye ku buryo utomushira mu bantu ushaka kuvuga ngo barahinduka ko deja kuvuga nanje ngo nsubire iryo rya kabiri nuko naraba nkavuga ati reka ngerageze ashoboye guhinduka rero mu gihe mbona byanse navuze ati reka simpindire ko kandi umuntu yo mushwana canka gukubita guma kugira ngo azokwica burya no munsi umwe yozokwica nyene niho rero naciye ndesidira ndavuga ati ingingo ya Burundi ndayifashe abona bibwira bamwe bakavuga yo uzosubirayo ibintu by'abagore n'abagabo nabavyinjirango navuze ati je ndateba gufata ingingo mugabo iyo ndayifashe iba ari ya Burundi naho hoza ndi nshaka kumpindutsa uno munsi warakomeye umisi ya mbere igeno twakoze ubwa mbere no kurira amosuzi urabona ku maso ariko no munsi warakomeye experience wabikuyemo kugeza no munsi ni experience wabonye ku bagabo ni yihe experience nabikuyemo icambere mu buzima natahuye ko nta kintu na kimwe kitokubako yabaciza canke kibi shokubako ahubwo wocitwaramwo gute ikibazo cyacu cyose cuza mu buzima ko tureke ibyo gutandukana nk'umugore n'umugabo hariho gupfusha ari nk'umuntu uvuga ngo yungukana kandi amubuze ngo noca mpfa nanje ubuzima ntibwobanda sha arapfukarira hama bigahera ubuzima bukabandanya ukabana n'ico gikomere kandi nawe ugakomeza abandi ubonye nk'uri muri iyo situation ugashobora kumubwira uti komera nanje byari bimeze guca urumva hariho ibintu bituba ko bien sûr biratubabaza twebwe mugabo ziba ari ntaho ushobora kuzoshingira abandi bari muri iyo situation bakiyijamwe canke batarayijamwe bikabakomeza bikagira ukundi kuntu bibagira bobo bitaragera kuri level nk'iyi wawe byageze aho nyece ngira ikibazo choix du conjoint ni gute wohitamwo umugabo muzobana koko ntiwihenda gute wohitamwo umugabo muzobana ku buryo umuntu utozorogreta ngo byagenzwe n'ukuntu ikintu ca mbere je nabonye umwanya umarana n'umuntu urashobora gukundana n'umuntu imyaka 10 mugabo kubera atahantu muhurira mumarana umwanya munini ugasanga ntumumenye neza we nkuko wari wibaza ko muzi birumva ugasanga ntumumenye neza nkuko wari wibaza ko muzi ukavuga ndamuzi kwera arakwigaragariza umwanya munini yaronka no kukwigaragariza neza uwundi mwanya munini abari kumwe n'abandi bantu canka ari mu bindi bintu vyiwe bigukundiye ukagira imana womarana umwanya mwinshi ushoboka n'uwo muntu kandi atari wowe ndi mumarana uvuga ngo duhuye just kugira gusa tuganire nka relation nimba akantu k'aka business mu créa nimba akantu k'akazi muhurirako aho hamisi yose biragoye ko umuntu azokwihisha niyo wanavuga ati reka ntimbireko uzovuga ati iki kintu ndakizi neza nimba azonkubita ndabizi ko azonkubita umuntu mumarana umwanya munini yabiragoye
bakura mumenya biragoye kutamenya twa tuntu do base ushobora gushingira kuvuga ati uyu muntu ndemeye ko tuba kumwe cyangwa tutaba kumwe. Yes, mu nyuma yaho mukimara gutandukana harabayeho divorce yabonetse bigenze gute mbega vyarakoroheye? Vyarangoye cyane kuko narayimusavye arabanza aravyanka mu nyuma aramera nk'ubadako hanyuma aca arahindura milieu aca ahandi hantu kure asiga avuze ko ari shavu nkifise nkibabaye bien sûr urumva arabiziko yambabaye gisubirako ko nzokwisubirako hama dusubize hamwe tuba umuryango ibintu byose bihere ariko il s'est trompé kubera yagiye nanje nari namaze kwitura ubutungane bwarabandanije ndabandanya ndabwitura hanyuma mu nyuma burantunganiriza ucuba free. Ukije gusinya hari umutima umuntu agira maybe kubwira amajambo atandukanye uko gukomeza ukwereka ko ivyo ugiye muri sawa hama mu nyuma ugiye kandi gusinyura iyo myanya bishobora kwigeranya gute umwanya wo gusinya kugira ngo mubane n'umuntu n'umwanya wo gusinyura ugutandukana n'umuntu mwasezeranye? Ubu mbajije neza ngo gusinya niki niho no kubwira uburemere bwabyo ko nje gusinya sinarinzi ko ibyabaye byose bizoba mugabo rero hageze kuja gusinyura ko umva nagiye gusinya ndabikunze numva biri mu rukundo numva urugo rugiye kuba gwiza rero ukuntu byanzengereje nja kurondera uko nshobora gusinyura niho nabonye ko gusinya ari ikintu gikomeye umuntu uri kuraraba iki kiganiro umuntu yumva niwe afata ingingo yo gusinya n'umuntu umuntu arashobora kukwinyegezamwo bien sûr ariko nimba hari ukuntu wumva ko bigushobokera ko ushobora kumenya twa tuntu do base twa tundi nyene uraba ukavuga tutu twamfasha kuba kumwe n'uno muntu canke twombuza kuba kumwe nawe ufise amahigo yo kutubona ari umuntu mushaka kwegerana bigakunda ko marana umwanya nawe uzobanze uvyitondere uzobanze uvyitondere cyane gusinya n'ikindi kintu. Yes, bon ni ibintu bitoroshe kuja gusinyura n'umuntu mwasinye ariko kandi mbega wewe uhanuriye umuntu gusinya n'umuntu cyangwa kuja kwandika n'umuntu no munsi mvuze ngo sindabahanure gusinya hari ukuntu noba ndabagumuriye kuja muri désordre kuko basi niyo musinye haba harimo même si urukundo rushobora kuba ruhari ariko haba hariho protection murarinze abo bana muzovyara ko hari ukuntu mubanye mudasinye hanyuma ibibazo bikaza kanshi ingaruka ziragira abana baragira ingaruka ugasanga biragoye ko umuvyeyi wabafasha canke abafasha kuko ntabamenye ugasanga abana benshi bagiye kuba mwibarabara kubera désordre mu mafamille sinobahanura kudasinya nimba wiyemeje kubana n'umuntu ni mubane bien sûr ni musinye ariko witondere uwo mugira musinye ngo ninde ntawo nobwira kudasinya ntawo nohanura kudasinya. Okay, ivyo byose byaraheze uno munsi urafise experience y'ubuzima inyuma y'imyaka 4 hafi 5 mutandukanye uno munsi umwana ameze gute umwana gukumbuza papa? umwana ndamukunda nkanje ndamufata kuva ico gihe afise yo mezi ndamufata nyene nk'umwana afise umuvyeyi umwe ntavyo kuvuga ngo umwana arankumbuza papa mfata kari nkuko turetse kari wanje mfata nkuko ari nkuko noja no muri orphelinat nkasaba uburenganzira nkahabwa umwana nkamutunga nkamurera nkamukunda nk'umuvyeyi wiwe. Nawe urakubaza ati papa gute? Ntavyambaza gusa igihe runaka arashobora kuzobimbaza ariko nsaba Imana basi azobimbaze ko akuze yigiye haruguru kugira ngo nzomubwize ukuri ndamubwira ukuri umutima w'ushobora kukwakira umutima w'ushobora kubyakira. Yes, badusoza n'iganiro cyacu rero nibaza ko hari ibintu byinshi abantu kumbura bashobora kwigiramwo mu ntahe yiwawe ariko kandi experience ni nini nya washoboye kuyikuramwo uno munsi uri kurabandanya urugendo rwawe rw'amafilme nibaza yuko nyirusanzwe ukina hari ibintu byinshi ushobora gusoma nawe ushobora gushigikiramo uno munsi ndukina ivy'iwawe ukinira kumbure ku bandi ariko urafite imigambi gutangura gukina ivy'iwawe gukora ivy'iwanje ndabifise mu ma projet mfise muri jewe ariko
ico gihe ntikiragera Mhm. ariko umunsi runaka kirashobora kuzogera ubu ndiko nkorera ahandi ndiko nkorera mu Iseke Films n'ahantu heza Yeah. dukora ibikorwa byiza dutanga amafilme yigisha Yeah. avant jewe nabijemwo Yeah. numva nshaka gutanga ijya message Yes. yanje gusa Ego. ivuga ku buzima bwanje Yeah. ariko après ni ibintu nisanzemwo nasanze ari monde uyitwayemwo neza ni monde nziza Wow. turigisha turatanga ama message atandukanye tuvuga ku bintu biba mu buzima ego Yes. hari ibintu byinshi byiza Yeah. ego Bon, tuduheze. Waronse uguhoza amarira. umuzamari Amarira yose warize kubwiwe. ibyo Yeah. ngira nozo bivuga neza ngira ngo naragize urugo naradesize mvuga nti ubu rero ndafashe ingingo yo kuja mu rugo Yeah. kugira umuryango Yes. aho niho nozo bivuga ko pour le moment biba ari ibintu nyene udashobora kuvuga Yeah. ngo uje ko cane uvuge ko ibintu birebire Yeah. igihe ngira ngo nozoba naragize urugo Yeah. ubona ibage ngaha zibiri Yeah. urashobora kuzomba zisha kibanza ariko pour le moment Yeah. ntabyo nshimye kuvuga ko Yeah. ibyo ndimwo gusa n'ibikorwa bya filme Yeah. mu Iseke Mm. ahubwo hariho iyo turiko turakina igira ihere yitwa Gahinda Mm. iryoshe cane Yeah. hariho n'ikindi gikorwa kigira kize ifilme yitwa Don't Fall in Love nayo ivuga ku bintu by'inkundo Yeah. n'ingo Yes. ibintu nyene bibaho muri kino gihe Mm. yego turabifurije kuzoyiraba izoba ari filme nziza Ni kuri YouTube yihe? YouTube channel yitwa Iseke Films Iseke Films. Yes, muje kuri YouTube yitwa Iseke Films muraza kubona filme ariko arakinamwo kandi kandi n'abashaka kumenya histoire nziza muraza kugenda inyuma murondere filme yitwa Narihuse muraza kuza kuyibona iri ku nkinzo. Joaquin Smith kumenya yarahinduye izina. mvuze ngo sinkiyikunda cane narihuse no bankozi kosa Yeah. kuko ni star yanje Yes. même si yagiye kuvuga ibindi bintu Yeah. bikini Yes. bigo ari nkuru Ni histoire yawe. ababizi barabizi Yes, ko ari barabizi. star yanje, Yes. kandi barabizi ko yabesha umva narihuse narayikinyemwo ntiyageze aho nshaka ariko kubona ubwira base ashobora kuyiraba iyo narezumye neza uko ndabishaka nubwo ntaronse umwanya uhagije Yeah. iriho yitwa Amahitamwo Mabi Hitwa mu iri kwicano ya Iseke Iseke Films. nacendaye Yes. Akijuru reka ndagushimira. Akandi mara kandi komeze no korohereza muri urwo rugendo rwawe nibaza yuko misi zatuzobona bag zibiri ngaha kumba hari umuntu ashobora ko ariko dukurikirana ashobora kuvura umutima ashobora guhoza amarira warize yose sibyo harashobora kuba vuba canke kera cane igihambaye n'umwanya uba wahaye ikintu kugira ntiwihende kandi yes imana igwezagira cyane gose nawe nizere ko n'ikindi gihe nakurondera tuzongera kandi kuganira yego asante sana yes kandi ndashimye cyane gose mugi munsi makuru dukurikirana kumbure ikiganiro muravyo kino onye kuva kunagusha kompera hari ibintu byinshi wize muri commentaire kumbure hari ivyo yaciyemo hari ivyo nawe uri kucamwo uno munsi hari ivyo umugenzi wari karacamwo uno munsi mbega yarakwiye kwitafata gute ingingo yafashe ko burya ari nziza kandi ndashimye cyane gose dusubira kandi no mu kindi gihe asante sana